imbonera kure majana 281 harimo abigeme 54 bo mu ntara za Kirundo na Muyinga baronkejwe inyigisho z'akarangamutima n'ishuri sanzwe rijejwe inyigisho z'akarangamutima mu mugambi CNDD-FDD. Izo nyigisho zikaba zatanguye kwigenekezo rya 30 Rusama umwaka wa 2022 zisozerwa n'ishira cy'umunyamabanga mukuru mu mugambi CNDD-FDD umukenguza amateka Joseph Ntakirutimana kwigenekezo rya 3 Ruheshi umwaka wa 2022. Umunyamabanga ntwanyabisata mu mugambi CNDD-FDD mu byo ajejwe harimo izo nyigisho Colonel Anastase Manirambona aravuga muri make ibigize izo nyigisho. Mu nkundire mwaka kanya mu mpaye nongere shimire ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD bwateye iteka ishure ry'akarangamutima kugira ngo dushobore gufasha umugambwe mwiza wacu CNDD-FDD n'igihugu cacu ciza c'u Burundi gutegura basamuragwa. Mu kubategura baba tuanje kubamenyesha no kubigisha kahise k'iki gihugu, akahise karanze urugamba rw'umuhari CNDD-FDD imbere y'uko ucika umugambwe, akahise karanze urugamba rw'umugambwe CNDD-FDD umaze gushika mu gihugu ukaramutsa igihugu ciza c'u Burundi. Baronkejwe kandi muvyeyi inyigisho zo gukunda igihugu, inyigisho zo kuzirikana igihugu, inyigisho z'akarangamutima, inyigisho zo kwitegurira imigambi izobateza imbere. Baronse kandi inyigisho zijanye n'inyifato ibereye mu mugambwe CNDD-FDD, abagumyabanga, inyifato ibereye abagumyabanga, n'inyigisho zijanye no gucungera no guteramira amahoro n'umutekano. Ku munsi wa kabiri w'inyigisho igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2022 umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nyine iteka Reverend Kuriyo yarishikiye ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe President Ndayimarikiyo ari akoraniye imbonera kure 150 zo mu ntara ya Kirundo, akaba yagiye abategera inyigisho zidasanzwe. Mbonera kure mwemere mupangwe muga ntagira uwipanga zo mupangura murapangwa twabwiye tuti iki kandi turabazigamwa abantu ejo turabakeneye mushiririye mubona imbere yega benshi bagenda baraba hasi none muraba hasi igihugu bazokibapapure muteze guhagarara neza igihugu kiragwanirwa abene igihugu barakingirwa n'indongozi yacungera umutekano akaranga mutima k'umugambwe uyu mugambwe cyo kwene uwundi mbonera kure isi ya migambwe bagenda kurondera mu bushikiranganje bw'intwaro gati mu gihugu kubera imigambwe myishije. Uyu n'umugambwe avuye mu maraso dusaba tkatarmwe yogara ko tarmwe kujina ku wundi mumenye yuko aha dukorera ku maraso y'abana Burundi bitanze baritanze aravuga ati hako abantu baguma bapfa hako abantu baguma bangazwa umengo nibikoko birahagarara. Bonera ko turakeneye ko muhagarara neza, turabakeneye ejo ibi byo kwizingira mu Burundi mu birometero kwadrati 27,834 bigahagarara tukagenda kujya kwa kasogukuru bagenda imanamba guca amahera tukaje imanamba bipanze tukaje kurondera amahera tumvise aho bapakurura imeri tukarondera imbonera kure zugaye zimwe zifite poitrine ngaha sine nababwiye ko zifatana ngaha dusanze uburegarega nk'abakobwa ntizomutwara none uregarega wopakurura imeri wopakurura ibirijana by'ibiharage twege kera ko twashira ibirijana ngaha twicomokera tugende twongeza amahera mu gihugu amasezerano menshi kuturasinya n'ibindi bihugu turakenera bazogenda mugabo bagenda bapanze bagenda bafise imico n'imigenzo babizi neza ejo bagende guserukira Burundi bavuge bati twe turabarundi ko sha mwe muratekereje kweri guco duha abandi nimba kumuza mugiriye neza abandi basigaye inyuma biva nyine witwaye neza ugirira amatangazo abasigaye inyuma. Nimba bona tukuvuga tuti tubategure haraho uzubone ejo batanga gucomoka umwumwe tuwapange mu abantu beza imbonera kwitanga karorero muri Afrika bose barabakeneye bavuga bati twebwe dukeneye ko Burundi butubera ni butuparene tubere abahetsi bonera kure no kwisi n'ibindi zo byigisha mushirira bagumye banga ntashobwa ni igihugu takizi none muri za basamuragwa bigi umutazi
bagihera ku bami bakababwira sivyo kantuze n'ingorane twagiye turagira mu gihugu ega amacakubiri mwumva ntiyamyeho yarazanywe ivyo kuvuga ngo umuntu avuke acapfa gukwera umuhutu cyangwa umututsi ibi byarazanywe kera nta byariho iri si byo basokuru baturaze basokuru bara abantu beza biteka biyemera sokokuru umuntu akeneye isuka yikora akeneye umwampi yaracura akeneye umuhoro yarawucura ariko ubu twese tugenda hanze kugura amasuka kandi twarize n'amakositime turashirako kumenya ngene witunganiza imigambi yiwawe bagumye abantu bakeneye imbonera kure zishirira zahaze zifise irasiyo wozogenda gushirira utagira irasiyo niba kwigisha ingene wipanga nta numwe atagira umutahe nimba atagira umutahe rondera 6,000 gura isuka ugende kuri imicibare mu nyuma y'umwaka umwe uzomaze kuronka umutahe utugenda uravuga ngo urafyondeka mbe ufyondetse mu ntoki wo bijya nirasiyo gufyondeka entrepreneuria menya ngene upanga umugambi naho wa muto kandi muracari bato ntimwihute muzoshika mupanga karere mbonera kure mushirire kabisa muhagarare neza iki n'igihugu canyu nikiwanyu ntiyagira umuntu yihebura umaze kwihebura ubugiye matumaini gira ivyizigiro dupanga igihugu munira kure mukure mu ivyo kudenguwa murajarisho reha kwiregeza hagarara neza ibi mwiga muzogende no mituma mwigisha umugambwe mutagara ku bandi mubigishe mubabwira muti bene wacu reka dutera intambwe n'intara ya Muyinga umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDF n'iteka rero ndikuriyo ntiyibagiye kuko ku muhinga mu munsi ugira 3 w'inyigisho kwigenekezo rya mbere ruheshi mwaka wa 2022 aho yashika mu nyubako ya commune Muyinga ari hakoranirwa na premagana 451 ziriko zihabwa izo nyigisho aho hose akaba yakibona kanyamuneza kenshi akagenda abatekereye impanuro kivyeyi Muhingamo ku munsi wa gatanu igintu ya gatatu ruheshi mwaka 2022 niho kigaca umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD umukenguza amateka Joseph Ntakirutimana yasozera izo nyigisho yongera iyo mikangara impapuro zerekana ko bakurikiranye izo nyigisho kandi bamenye ibyo birora akaba yabitanguriye mu ntara ya Muyinga acabananiza mu ntara ya Kirundo kuri uwo muhingamo nyene aho hose yakigwa n'intambo n'imbyino z'imbonera kure aheje kuba izo mpapuro zerekana ko bakurikiranye izo nyigisho akaba yaca abaha impanuro bagenzi muri ngaha bagumya banga hariho ivyo gufyina n'ibindi kizaje kikaziririzwa burya turavye igihugu cacu dufise amabi cagowe n'abatware bacu babi n'indongozi mbi n'abategetsi babi twaronse kuva twikukiye tuvuga tuti twaracumukuye kubera abo igihugu carahangayitse twebwe turi bamvuye kure atwe mubona ngaha turi ngaha kubw'Imana mwebwe muri abana twibarutse mungana n'abana bacu burya rero natwe kubona atamugani tugiye tubaciriye kuko turanyerera tugenda muzo dusubirire ngo dusubirira gute kugira umwana w'umuhungu uri kuracikana ugasanga n'ikigabo c'ikigabogabo ataco cavuyemwo ataco kizi ataco cubaha kitazi kwipanga mu buzima cirirwa capfunzwe civye bakubise uri umuvyeyi ucupfa hataragera kugira umwana w'umwigeme ugasanga aho yovuyemwo umupfasoni azi kwitunga no gutunga urugo ugasanga nawe uri umugirwa aramufashe nk'abandi ugasanga yirirwa mu maraya niba vyaragura kuzanira ugahiga ikintu na gitoyi azovamwo
uri ku musego ucucikana ubwo nyene. Mwebwe rero mwaje hano iyi minsi mumaze ngaha ni minsi twifuje yuko twoshengera abazodusubirira abazodukorera mu ngata tubasigiye umugani tubaciriye ko na twebwe turi hano nuko twarokotse kubw'Imana abategetsi babi ubutegetsi bubi kuva twikukiye bwaradukoreye amabi atavugwa amabi atagira izina barabibigishije bigendera mu macakubiri abahutu bo bararigita imyaka iraho umutusi atabayobotse bakarigita nawe barabibigishije barakuzako mugabo biravye muri rusange ntaco twovuga Imana bababarire kuko ugomba kubaka ntiwubakana inzigo kuko woja twarababariye mugo tumenye ukuri